Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Numwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Emmanuel Ndayishimiye. Ndabahaye mwiriwe nshuti namwe bakunzi mwashimye kumviriza iradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 13 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2025. Numwanya w'amakuru mu Kirundi twabateguriye, ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD uridogirwa n'abanyagihugu kubahohotera. Muri ano makuru turabashikana muri zone na komine Kiremba mu ntara ya Ngozi, abanwanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe CNDD FDD bakubagurwa, hamwe no mu ntara ya Makamba muri komine Nyanzarake ahariko havugwa ubutozwa ku nguvu intererano zisabwa abakozi ba leta n'umugambwe CNDD FDD bakabwirwa yuko arizo gutegura ibikorwa by'umugambwe. Muravyumva muri ano makuru. Nuko vyama biba imisi yose ya kane tubashikiriza ikigabane ako hambere. Uno munsi tubayagira ibijanye no gushaza k'umukenyezi w'umurundikazi waho hambere, iterambere ritaraza mu Burundi. Zari ingingo nkuru ziyagize. Mukanyisase amakuru mwido nido. Dasubi kubaha ikaze, amakuru twabateguriye tuyahere mu gisata ca politike. Abanyagihugu bari mu migambwe itavuga rumwe na CNDD FDD muri zone na komine Kiremba mu ntara ya Ngozi bavuganye na RPA bamenyesha ko bamaze igihe bakubagurwa n'abari muri uwo mugambwe uri ku butegetsi bagizwe ahanini n'imbonerakuri. Iryo kubagurwa nk'uko bibandanya bivugwa n'amasoko ngo rikorwa mu gihe umugambwe CNDD FDD uba wateguye amakoraniro ku mitumba itandukanye ya zone Kiremba. Ubuciye bari muri ayo makoraniro azwi ko yanse kwinjira muri CNDD FDD, abaduhaye amakuru bamenyesha ko akubitwa kandi hari n'indongozi ku rwego rwa komine Zirorera. Abantu bangana 200 nibo bavugwa ko bamaze gukubagurwa muri ubwo buryo. Dukurikire umwe mu banyagihugu ba zone Kiremba yaganiriye na RPA. Tumaze iminsi tubona muri komine Kiremba barongoye umugambwe CNDD FDD batunganya ibikorwa byo kugendera imitumba. Ibyo bikorwa bakabigera mu masaha yo ku mugoroba. Twebwe rero ikitubabaza ni uko muri ibyo bikorwa hagize umuntu atavuga rumwe n'umugambwe CNDD FDD ataho bariko barabikorera, kenshi bakunda kubikorera mu mabarabara. Nabaheza bakunaka ibidara kandi aho ari ahantu heza kuba imihanda ibarabara kuca ari zibiri. Rero abatavuga rumwe n'uwo mugambwe bageze barahaca barakubitwa bagasaya. Batanguriye ku mutumba wa Gatwaro muri zone Kiremba, haraciye ikiringo cy'abari ukwezi. Babandanirije ku mutumba wa Ruyumpu mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, naho nyene wagira ngo arahaciye ku masaha yo ku mugoroba barakubitwa agashaya ko harakubitwa abantu barenga 10. Biraheza bibandaniriza ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu ku mutumba wa Kiremba muri zone Kiremba nyene. Amasitanteri wa komine Kiremba akavuga muri iyo zone baba bari kumwe ko baratumira ikintu kibaze kuko muri iyo zone. Rero birateye ubwoba kubona hari ahantu hakoraniwe indongozi mu ntwaro ariko hakabera ibintu nk'ivyo byo guhohotera abantu. Byerekana yuko umutekano w'abantu batavuga rumwe na CNDD utifashe neza. Tugasaba abarongoye CNDD guhagarika ivyo bintu kuko bishobora gukorera akarambaye. Uruganda rwa RPA rwahamagaye kuri telefone musitanteri wa komine ya Kiremba Uwizeyimana Emmanuel kugira agire ico ashikirije, ariko turamukena. Bamwe mu banyagihugu bakora mu bisata bitandukanye muri komine Nyanzarake intara ya Makamba bariyamiriza intererano z'agasakisaki batozwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ubu bakaba bariko batozwa amafaranga yo guterera ibikorwa vyimirije byo kwerekana inguvu z'umugambwe CNDD FDD muri yo komine. Abanyagihugu bagasaba ko izo ntererano zohagarikwa kuko ivyo bikorwa atakintu na kimwe bizabungura atari kubasahura. Ido nido na Nadeje Irakoze.
mu guterera ivyo bikorwa vyimirije vyo kwerekana inguvu z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri komine Nyanzarake. Abakorera mu gisata c'amagara y'abantu bariko basabwa gutanga amafaranga 50 gushika ku 10,000 bivanye n'akazi umwe wese asanzwe akora. Mu bakozi bo mu gisata c'indero naho ni kuva ku mafaranga 30,000 gushika ku 5,000 naho nyene bivanye nico umwe wese akora. Abakorera mu gisata c'uburimyi hamwe n'ubworozi nabo bakazoterera amafaranga 20,000 nk'uko biri mu butumwa abo banyagihugu bahawe. Ayo mafaranga bakazoba bamaze kuyatanga kuri uyu wa mbere, ivyo benshi muri bo banegura cane, bakavuga ko baruhijwe n'izo ntererano z'urutavana ko uwo mugambwe udasiba kubaka ku gahato kandi batabona n'ico ivyo bikorwa by'uwo mugambwe bibamarira. Bagatangazwa nuko umugambwe CNDD-FDD atakigega ufise cofasha gutegura bene ivyo bikorwa aho kwama banunuza abanyagihugu. Ukuri turarushe rwose iyo minsi mikuru yabo atakamaro imarira ikomine cyangwa igihugu. Ukuri turarushe yuko iyo kamije kuturemereza iminsi yose mu bukene twibereyemo. Ukuri turatakanje n'ukuri batureke iyo minsi mikuru n'iwabo n'iy'imigambwe impamvu tugura imyaka yose bari babigirira ikigega cyacu baje kurwara abanyagihugu kuko twebwe izo demonstration twose zabona se amarira ntacyo tuzanira. Ikindi abo banyagihugu banegura nuko atayindi ntumbero ivyo bikorwa vyo kwerekana inguvu z'umugambwe CNDD-FDD biba bigamije atari gutera ubwoba abanyagihugu batari muri uwo mugambwe. Nta kindi bagamije atagomba ngo gutera ubwoba abantu bereke ngo ko bakiriho ngo bakomeye aho bakwereka ngo datanya ngo batari mu migambwe barimo agashaka kugenda banje gusohoka abanyagihugu birere mu bukene. Abo banyagihugu basaba bashimitse abajejwe intwaro guhagarika bene izo ntererano kuko ivyo bikorwa biraba abanyamugambwe, abandi banyagihugu badakwiye gusabwa intererano yavyo ku gahato. Kuri ivyo bishikirizwa n'abo banyagihugu, uruganda rwa RPA twarondeye musitanteri wa komine Nyanzarake Iradukunda Marie Gorette ariko turamukena. Arakenuye na Deje Irakoze. Mu gice ca kabiri kibayagira ku bijanye n'ingene ikigo Anagesa cashinzwe atandinganizo zirashe zihari, uyu munsi tubashikiriza ibindi bimenyetso harimwo nibigaragaza ko inzego za leta zonyene ubwazo zidakorana neza mu ntumbero yo gukingira umwimbu uba wabonetse mu gihugu. Vyinshi tubibaze Josiane Muzaneza. Twovuga yuko kuri kino gihe mu bubiko bw'umwimbu hariyo imyimbu ibiri y'ibigori n'uwundi mwimbu wa gatatu ugiye kwiyongerako. Bikumvikana neza ko iyo myimbu ibiri itegerezwa byibure kuhava kugira ngo noneho hace hinjiramwo muri ayo mastock uwo mwimbu wa gatatu w'ibigori ugiye kuboneka. Aha urongoye inama nshingamateka y'u Burundi yerekashikiriza amakenga afise ajanye n'ingene imyimbu iguma isukirana kandi niya mbere iri kirononekara ku kubura isoko. Uyu mutegetsi akaba atarira busema uravye inyishu zagiye ziratangwa n'umushikiranganje ajejwe ubudandaji be n'uburimyi n'ubworozi. Ukaba nkako umushikiranganje mu vyajejwe hari mu budandaji uretse ko yemanga ko batararonka gushika isoko y'ivyo bigori vyababa 60% y'ivyimbuye mu mwaka wa 2024, avuga ko ingingo yihutirwa yabaye irafatwa ariyo guhagarika yinjira y'ibigori bivuye hanze nkaho womenga nico kizobuza umwimbu wuzuye mu bubiko bwa Anagesa kubandanya wononekara. Eko mushikiranganje jerengo ubudandaji n'amahinguro yavuze ati icambe no ku mwimbu wabanje gushirwa ku isoko kugira bene gihugu n'abadandaza bashobore kugura. Ariko nivyo racasigaye amatona atari make mu bubiko bwa Anagesa, ariko ntazodupfa kubusa nubwo hari n'ibindi bice biko birononekara. Hanyuma avuga ati rero mu bushikiranganje bw'ubudandaji twabanje guhagarika abasuma ibinyantete by'ibigori hanze y'igihugu kugira ngo babanze basumire mu kigo Anagesa umwimbu uhari. Ahariko igitangaje kikongera kikagaragaza ko ivyo bigo vya leta uretse ko bibesha no gukorana bidakorana, nuko nkuko vyagaragariye mu cegeranyo catanzwe amafaranga yaba miliyaridi 30 ni ikigo BR kivuga ko yasohowe mu kugura ibigori bivuye hanze y'igihugu mu mwaka wa 2024, umwaka wimbuwemwo ya myimbi ibiri y'ibigori ikivundiye mu bubiko. Dufatiye ku biharuro turoswa n'ikigo BR ibiro 34 tonnes 489 kilos z'intete z'ibigori byatwaye amahera 26,431,846,000 francs. Nivyo vyinjiye mu mwaka wa 2024.
Kandundura naho babuza abadandaza kuja kurangurira intete z'ibigori hanze nta cizere c'uko ibiri mu bubiko bikimeze neza kubera ko imiti babishizemwo yamaze guta igihe. Ibisa ariko n'ibidahagaritse umutima abajejwe ico gisata kuko bo bizeye ko imifuko babitsemwo ivyo bigori izobibungabunga gushika habonetse iyindi miti. Yavuga ati ikibazo cy'umuti utoburenza amezi 6 ubikora neza ni uko uwo muti uheza ukunganirwa n'ije mifuko yagenewe kubika umwimbu. Murazi ko uba urimwo amasashe 2 iyo bawufundikiye neza harimo n'umuti ntuhure n'iyindi mpanuka urashobora kubika umwimbu igihe kirekire gishobora no kurenga umwaka. Iyo mifuko bavuga ko bizeye kwizosahiriza iyo miti yataye igihe myinshi muri iyo yatabaguwe n'imbeba yindi ikaba yanyagiranywe n'ibigori ibitse kubera hari ububiko bumwe bumwe buva ikitabuzwe co akaba ari yiteretse hasi mu birasi by'amashure byabaye bifashishwa mu kubika uwo mwimbu. Ijambo ni rwawe, ijambo ni rwawe. Mu Burundi hamaze igihe havuga uburozi buhabwa abantu. Ababikora imvo n'uburyo babikoramwo ntibiramenyekana ariko bigatera bigwira mu gihugu. Agaciro k'ubuzima bw'umuntu gatera kagabanuka mu Burundi. Ukubuzimanganya bigakorwa vyoroshe. Mbega Barundi bashitse aho gute? Hokorwa iki kugira ubuzima bw'umuntu busubire buhabwa agaciro kabwo? Ni mu kiganiro ijambo ni rwawe cyo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 14 Ntwarante. Abatumire ni Patiri Rivoire Kagabo hamwe na Gaspard Kirombo yanonose ibijanye n'imibano. Kiganiro ijambo ni rwawe muzogikurikirana kuva isaha 1 y'ijoro mu masaha y'Ibujumbura ku mbuga zitandukanye za Radio RPA. Biraje kubona abandi bicwa bazira ubwoko bwabo. Tubandanirize amakuru ku bijanye n'ikena ry'igitoro. Ikena ry'igitoro rimaze igihe kitari gito gibonekeza mu Burundi ryatumye abanyagihugu ku kubura uko bagira baja kugura kuri magendu igitoro giturutse muri bimwe mu bihugu bibanyi. Bamwe muri abo banyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko kuri magendu batoroherwa kubera kigurishwa amafaranga y'umurengera. Reka inkuru tuyibaze Eric Niyonzima. Ingorane y'igitoro mu Burundi yamaze igihe kitari gito yaraburiwe umuturama niyo kigizo kirabonetse abanyagihugu bakironka umwanya rumara naho na benshi bakidoga ko bahabwa gike atakinini kibafasha. Nta kindi kiba gisigaye nkuko bivugwa na bamwe muri abo banyagihugu atari guhigisha ahica amagenzo co bakiri ngo bagikurireyo. Aho naho ibiciro biba biri hejuru cane ugeranije n'ibiciro vyashinzwe na leta. Uyu munyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura arabivuga. Nukuri kabisa kucerekeye kino c'igitoro carabananiye ku muntu rero aba yishize yatuguye ko umuntu yagishorera abantu bavuye muri Kongo. Igikinju bivanye n'ingene baguze hari igihe bakironka kuri 30 kuri 30 n'igihe gishaka kuri 40 ibido hari gisha kuri 6 iyo habaye agahengwe ikaja kuri 3 niyo yanyuma. Ubu rero izi ngorane z'intambara ziri muri Kongo uburinda kizana akubwira ko gikuye muri Tanzania yaciye zamuyinga urumva ibido y'amaki 450. Abavuganye na RPA mu banyagihugu bamenyesha ko na zimwe mu nyishu leta ikunze kuvuga ko zije gutora inyishu ikena ry'igitoro bisa n'ibihindwa abana ari nako basaba muri kino gihe leta gutora inyishu zirama. Ukuvuga utabishoboye kenshi imiduga irapakiye ibi bazanye n'igitoro pasi ni politiki nyene yo kugira wewe uwumve ngo ndafite igitoro ni telefone ataco ufise ko kuri station kiba caje. Ni politiki kabisa ikintu umuntu asaba leta nirekure basubire bahe abagwizatunga babishoboye aba aribo barangura kuko ukwigungira ko kwabo nitwebwe abanyagihugu tubigwamo. N'ubu mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Abraham Wizeye umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ibijanye n'igitoro kugagira icashikirije. Arakoze Eric Niyonzima kuri izo nyene bijanye n'igitoro. Hari hamwe bikikamukiza mu kudatunganiriza abanyagihugu. Akarorero ni mu gashoka komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi
ahavugwa amanyanga kogwa n'abarongoye agasho. Abo barongoye ako gasho bagirizwa gusaba amafaranga yo kwiyunguruza abanyororo kugira bajanwe kuburana kuri parke. Amakuru dukura muri ako gasho amenyesha ko abo banyororo babwirwa ko ayo mahera ari ayo kugura igitoro gikenye muri kino gihe. Idonido na David Claude Mbananayo. Muko amasoko yacu mu gasho ka komine Gisuru abimenyesha ngo barongo yako gasho bakamishikena ry'igitoro rivugwa muri kino gihe mu gihugu kugira ngo basabe abo banyororo ayo mafaranga, bakabwirwa ko aribo bonyene bategerezwa kuri amahera yo kugura igitoro c'imodoka ibajana muri parike kugira ngo bumvirizwe uwagiwe n'icaha. Iyo modoka aba yirihiye tike akaba ari nayo imushikana mu iboro rikuru rya Ruyigi. Yabafungiwe abo baje gukora amadosi batarayakorera bose babwirwa ngo nimuzane igitoro, nimuzane ngo amatike muje nyene ngo tubadugane muri komisariya mu gihugu kugira ngo mwumvirizwe na parike, hanyuma muheze mumanukanwe mu mpinga. Yumvire umuntu bamwagirije icaha, hariho abafungiwe ivyo bakoze, hariho abafungiwe ibitarivyo, agacirongera akasabura amafaranga kugira ngo ashikanwe mw'ibohero. Igitangaje muri ivyo nk'uko amasoko yacu abandanya bishikiriza nuko iyo modoka yarijejwe kunguruza abo banyororo yamiriko irazunguruka mu makomine atandukanye y'intara ya Ruyigi, kandi babwirwa yuko atagitoro iba ifise kugira ngo ibunguruze. Muri iyo bishitse bagatanga ayo mafaranga basabwa, hagaruka ya modoka nyene ya komiseri kubatwara. Imodoka ya komiseri icangaha mu Gisuru yigira ku mipaka kwironderera ivyo yironderera irarengana. Amakomine yose yo muri ntara ya Ruyigi yazunguruka mu rwego rwo gufata igitoro ngo dugupakira abanyororo, bikaba ivy'ingorabahizi bakabwirwa ngo nibarondere amafaranga y'igitoro, kandi amafaranga y'igitoro naho bayorondera ubona mu nyuma haje ya modoka ya komiseri akaba yiza kubatora. Imodoka ya komiseri irahari, nta nama ya musitanteri igiye itumwa ko musitanteri ngo aburiye aja ngo habuze igitoro, aguma amazuzi y'ibitoro vya leta. Iruhande yuko bari mwibohero, abo banyoro bamenyesha ko atanu uburyo bafise bwo kwirihira ayo mafaranga, bagasaba ko mu gihe imodoka ya komiseri itabonetse, imodoka ya parike canke ya komine yokoreshwa mu kubunguruza. Boza bakabatora bakareka kuvundira mu bwo busho, kandi bakareka kubaka amarako. Ntakareka bya amafaranga ntakareka mwa bino bihe imiryango myinshi turi mu bukene bitewe n'impeshyi turimo n'izuba ryari ryatse, ugasanga baka amafaranga abaribo bipakiza bapfunga bongere bipakiza murumva ko ari ikibazo. Dusaba rero ko badutunganiriza, nimba komeza ataze ko batora imodoka ya pariki irahari, imodoka ya komine irahari, se numva ko bidakwiye kurebera abategetsi gusa, bikwiye gufasha abo bantu bafunzwe kugira ngo bo mu mabohero. Amasoko yacu avuga ko amafaranga angana n'ibihumbi 25 ari yasabwa kuri buri munyororo kugira ngo ashobore gushikanwa muri parike. Kuri ivyo uruganda rwa RPA rukaba rutarashobora kuronka abagirizwa ivyo kugira ngo bagire ico bashikirije. RPA mu bijanye n'intwaro ibereye, bamwe mu barimyi bo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza na cane cane abarimyi b'umuceri barababajwe nuko ifumbire barihiye kuva mu kwezi kwa Kigarama umwaka uheze n'ubu batarayikubita ijisho. Abo barimyi bavuga ko ikindi kibababaza ari uko na mukeyi uhora uboneka rimwe na rimwe abajeje itangwa ryawo bawutanga ku kimenyane bakawuha abaja kugurisha ku giciro c'umurengera. Ni inkuru ya Elvis niyo Mungere. Abarimyi bo muri komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza baganiriye na RPA baridoga ko bishyuye ifumbire ariko hakaba haciye amezi arenga 3 batarayihabwa, kandi babwirwa ko kuyironka bitazoteba bamaze kuyishura. Bamwe muri bo basanzwe ari abarimyi b'umuceri bamenyesha ko imirima yabo iri kirononekara bitewe no kubura ifumbire. Uyu numwe muri bo avyigana. Ayo musiyaya murazi yuko igiterwa c'umuceri arico turima cane. Imiceri twarateye muri iki gihe no kuvuga ayageze kujamwo ifumbire kugira ngo iheze imererwe neza, ishamike yongere ije ko umuceri nyene umeze neza. Ikindi abo barimyi bidogera na kamwana wa mama karangwa mu itangwa ry'ifumbire iyo vyashitse hakaboneka nkeyi, bisigura ko itangwa ku kimenyane, abayihawe nabo bakaja kuyigurisha kuri magendu ku mafaranga y'umurengera. Abifise kandi bazwi bagombora barihira iyo batari bukoreshe, iyo niyo baca baja kubika mu mazu gutyo bakaja barayigurisha. Biragoye nyene twibuzobigenza. Abo barimyi b'Igihanga mu ntara ya Bubanza basaba leta kwikubita agashi ikabaha ifumbire baheraniwe. Uruganda rwa RPA rwarondeye kuri telefone umushikiranganji w'uburimyi Dodeko Prosper kugira twumve ico avuga kuri iyo myidogo y'abanyagihanga. Imyidogo mbere inavugwa no mu yindi mihingo imwe y'igihugu
gihugu ariko turamukena. Arakoze Elvis niyo mpungere. Mu gisata c'amagara y'abantu, abana bari munsi y'imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibungenze nibo bazogwa mu mporero y'ingingo y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida ijanye no guhagarika kubavura ku buntu ku bitaro vy'Ikiremba biri mu ntara ya Ngozi mu kiringo c'amezi 6. Bivugwa n'umwe mu baharanira agateka kazi na muntu akabakurikiranira hafi bijanye n'igisata c'amagara y'abantu. Nibura uburyo Moyize amenyesha ko akahitiye ko gufungira mu bitaro abavyeyi bibungenze badashoboye kuriha kagiye gusubira kwibonekeza na cane ku ivyo bitaro bisanzwe vyitugwa n'abantu benshi bo mu buraruko bw'igihugu. Twumvirize nibura uburyo Moyize akurikiranira hafi ibijanye n'igisata c'amagara y'abantu. Amezi 6 ni menshi twihweje ingene ibitaro vya Kiremba birimo mu karere k'ubuvuzi ka Kiremba district bita district sanitaire ya Kiremba. Ni ukuvuga ko baba bavura bari mu makomine ya Nyamurenza, Kiremba, Marangara, Zagashikanwa, eka hariho n'abandi bava mu bitaro za Kayanza bagasimba mu bitaro vya Kayanza, bagasimba ibitaro vy'Ingozi bakaza kwivuza mu bitaro vya Kiremba bivanye n'ingene ubuvuzi bwaho bufisire akanovera cyane batufatiye ku baganga bahari kuko n'ibitaro biri mu minwe ya Eklezia Gatolika ico bita ibitaro sous convention. Ivyo bitaro birashiraho abaganga mbere bagashiraho n'abaganga b'abanyamahanga bafise uburambe n'ubushobozi bwo kuvura indwara zidasanzwe utosanga ku bindi bitaro. Turavye iyo ngingo rero leta yafashe nta nyungu n'imwe bizanira umugwayi ahubwo biza kumusonga. Kandi izo ngingo zose ziteye ku bintu n'umugambi wa leta wo kuvuza abana bo munsi y'imyaka 5 n'abagore bibungenze. Bisobanura yuko izo ngingo zose ziri kubiri n'umugambi wa leta kandi bigafatwa n'inzego canke ibitaro bikorera mu gihugu. Rero inkurikizi ziza kuba nuko tuzosubira kubona abagore bibungenze bavyaye bafungiwe mu bitaro kubera kutaronka amafaranga yo kwishura ibitaro bahora bavugwa ku buntu. Tuzobona kandi n'abana bo munsi y'imyaka 5 bavuwe bakize mugo badashobora kuriha fagitire bafungiwe mw'ivyo bitaro. Mw'ico gihe izo ngingo nta nyungu nimwe zizana umugwayi ahubwo zije kumuhungabanya. Kandi tukaba tuzi ko ubushinganje bw'amagara y'abantu n'ibitaro bibaho ku neza y'umugwayi. Nukuvuga neza y'umugwayi n'icubahirijwe. Turasaba rero izo mpande zose ko zokwicarana kugira ngo ico kibazo cabaye c'amakosa yarakozwe barondere mu guwigenga uze guhinyuza izo raporo undi barangene botorera umuti ico kibazo batarinze kurondera ingingo ishobora guteza ikibazo abagwayi kandi ari bose bajejwe. Tukavuga yuko ibi byose inkurikizi zizoje ugatwe k'ubushikanganje bujejwe amagara y'abantu n'ibitaro birashobora kugira ingaruka ariko nibaraba ingene babikemura n'ingene babitorera inyishu bitarinze kuzana ibibazo mu gisata c'amagara y'abantu. Uwo rero akaba yari Moyize nibura uburyo akurikiranira hafi igisata c'amagara y'abantu. Nkuko vyama biba imisi yose ku munsi wa kane ni kiganiro ako hambere. Ikiganiro cyo kuri uyu wa 13 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2025 turabira hamwe ibijanye no gushaza k'umukenyezi w'umurundi kazi waho hambere iterambere ritaraza mu Burundi. Kino kiganiro ako hambere mugishikirizwa na Walter Kwizera. Ako hambere ikiganiro cakahise amayagwa n'imigigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyesha makuru ba RPA y'imisi yose ya kane. Ndabaramukije amahoro mwebwe mwese muri ko mukurikira radio RPA nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro ko hambere cyo kuri uyu wa 13 Ntwarante umwaka wa 2025. Nkuko mwavyumvise uyu munsi tuyaga kubijanye no gushaza kw'abakenyezi aho hambere hahise. Kuva kera narindi rero kuri basokuru kwambara neza isuku no kwiyitaho ni bimwe muri byinshi byaranga ugushaza n'ubwiza bw'umukenyezi. Muri kuno kwezi rero kwa Ntwarante gusanzwe kwahariwe umukenyezi mu kiganira ko hambere twashimye kurabira hamwe bimwe mu bikoresho umukenyezi waho hambere yakoresha mu gushaza. Hamwe n'umutumire wacu William Rukundo turagaruka ku bitari bike iterambere ritaraza umukenyezi w'umurundi kazi yikorako kugira ashaze. Mbega mu bijanye n'impuzu uwo muzezwa nzu yambara gute? Ku mubiri hoho yisiga iki? Hoba hari uko yabigenza ku mushatsi wiwe? Ivyo ni bimwe mu bibazo umutumire wacu ahava agerageza kutwishurira hamwe mu bijanye no gushaza k'umukenyezi waho hambere. Kuri mikro muri kumwe nanje Walter Kwizera
nongere ndabaramutse ndanabaha ikaze muri kino kiganiro mu kanya turaduga kwijambo. Epe ni iki ryanje ryatweze ni iki ry'abanyagihugu. Ndasubiye kubaramutsa nk'uko twabishikirije mu ntangamarara ya kino kiganiro, aho hambere mu Burundi umukenyezi yari afise ingene ashaza akaberwa ku buryo umubonye wese anyurwa. Muri uko gushaza harimo impuzu yambara. Umutumire wacu akaba n'umukurambere William Rukundo atangura atubwira impuzu abo bakenyezi bambara n'ingene zategurwa. Aho hambere y'abakenyezi mu gushaza barashaza kweri, barashaza bakaberwa, baba bafise imbere cane yuko amajambere y'ibitugezemwo aza. Abakenyezi ba kera barashaza bambaye impuzu z'ibiti. Izo mpuzu z'ibiti nazo ingene bazironka vyava mu biti abarundi birimira mu matongo yabo, bakabishishura, ibishishwa bakabikoma, bavyita gukoma, n'ikintu citwa imangu, bakazikanya bakazitera amabara bakoresheje urushanga rwo mu mwonga. Mu gutera amabara bagakoresha ibiti vy'amababi vy'ibinobonobo, hama bakazishariza uko washaka kuyitera amabara yashaka kuyitera niko yayitera. Hanyuma kugira ngo zorohe barazisiga amavuta y'inka. Amavuta y'inka akaba yashizwemwo n'agahama, rimwe na rimwe hari igihe bashiramwo n'ibimota, bagashaza kweri ugasanga baraberewe bimeze neza. Iruhande y'izo mpuzu bambara rero, abakenyezi baho hambere bari bafise n'ingene bisiga. N'ahata amavuta yo kwisiga ya kijambere yari ahari nk'uko tubibona uyu munsi, umutumire wacu William Rukundo avuga ko abakenyezi bakoresha amavuta y'inka ariko yateguwe neza ku buryo uwayisiga yaba ari akaroruhore. Hanyuma no ku mubiri bariyoza, hanyuma bamaze kwiyoza bakisiga amavuta. Kenshi bakoresha amavuta y'inka. Ayo mavuta y'inka yarimwo ibintu bita intake canke imbazi canke agahama, canke hari n'abakoresha utuntu twitwa utuvetiveti, yari imizi y'utwatsi banikira, hanyuma bakatuvungavunga canke bakadusekura bakagira agafu twahumura neza cane. Nuko bakisiga ayo mavuta arimwo utwo tuntu tumota neza, muhuye kumva koko n'umupfasoni w'isuku, n'umupfasoni ahumura neza, n'umupfasoni ava mu bantu, n'umupfasoni wumva ko vy'ukuri afise ahavuye kandi ategera neza ko agiye mu bantu. Nuko aho hambere novuga bashaza mu kwambara no mu kwisiga. Muti mbega none abo bakenyezi bahejeje kwambara no kwisiga vyagarukira ngaho? Iyo bambewe muri uko gushaza kwabo, n'ata migufu yo mwizosi no ku maboko igezweho yari ihari ico gihe nk'uko bimeze uyu munsi. Abakenyezi bambara ubudede, ubuyeye, imiringa n'ibindi. Ivyo byose kandi ntivyapfa uko vyambawe, kuko kimwe kimwe cose cari gifise ico gisigura. Aho umutumire wacu aratubwira ico bimwe mu bikoresho bifashisha mu gushaza vyasigura. Mu gushaza kwabo bakenyezi baho hambere ingene bambara, muzanye wiyumviye kumbure bimwe vy'amashenete mwambara mw'izosi. Oya, ivyo nta vyabaho. Kera mw'izosi mu kwishariza kwabo hambere bambara ubudede, ubusara, ubuyeye, hanyuma ku maboko bakambara imiringa. Vyahavuye bihindurwa vyitwa ngo ububangi, ariko bambara imiringa. Kandi imiringa bambara, umuringa wose waba ufise uko witwa n'ico usigura. Hariho imiringa yambagwa yagenywe n'abapfumu mu bijanye no guterekera, ariko hariho iyindi miringa bambara ariyo gushaza gusa. Hama abantu b'abamama ntibagarukiriza ngaho mu kwambara ubusaro, ubuyeye, ubudede mw'izosi no ku maboko. Bamaze kwambara iyo miringa no ku maguru barambara ibindi bintu vyitwa inyerere, ugasanga barashaza bakaberwa. Mu mutwe bakambara urugori canke bakambara ikimano. Ikimano cari ikintu kijishemwo ubudede. Urugori nago rwaba ari urugori rujishe mu bishishwa canke se mu bintu vyashishuwe ku giti c'amasaka. Nuko abakera bashaza.
abanyagihugu niki ryanje kweli niki ry'abanyagihugu Nubu ikiganiro nako hambere kubadufatiye hagati turiko turabira hamwe ibijanye n'ugushaza k'umukenyezi waho hambere hambavu y'impuzu amavuta yo ku mubiri n'ibindi yakoresha mu gushaza nk'ubuyeye n'ibindi mwumvise umukenyezi waho hambere yari afise n'ingene akora umushatsi wiwe ku buryo wamugororotse kandi usa neza ku buryo uwo bahuye wese anyurwa. N'ubu mukurambere William Rukundo arabitwiganira. N'umushatsi wabo barawutunganya neza. Hewe urabona ibi bintu mwebwe muvuga ngo ni mu masaro do kwafika. Abakenyezi baho hambere umushatsi wabo barawusigamo amavuta y'inka bagafata urujo bakagota mu ziko rugashuha bagaca barufatisha igishambara kugira ngo intoke ntizishe agacisha ku mushatsi wiwe akawugorora neza akawurabisha yashaka ugasanga birakunda. Umushatsi w'abakenyezi baho hambere waba ari umushatsi by'ukuri kandi nuba hari abantu bakibigira umushatsi wabo usanga ugoroye kandi batagiye muri ajya masaro. Ego Yambaye mwiza wanje umwana wiwacu yarakarorero yambaye mwiza niwe yahora senya. Iruhande yuko gukorera isuku umushatsi wabo abakenyezi bawo hambere bari bafise n'imideri itandukanye bawusokozamwo aho wanasanga katari gake naho nyene baberewe nk'uko n'ubu tuvyiganirwa n'umukurambere William Rukundo. gohoba hariho ubwoko canke amazina bw'ingene yasokoze. Aho hambere iconzi barasokoza ibintu vyitwa uruhanika bagasokoza ibindi bintu vyitwa urukindo. Iyo yari mideri bakoresha bagomba baje mu birori. Ubwo ruhanika yararusokoza umushatsi akawugorora neza. Ari nk'umumama amaze gutegura urugori naho yarigora umushatsi wiwe akawusokoza urugori agaca canke ikimano agaca cambara hepfo y'umushatsi maze umushatsi akawubyura akawuhagarika uri hejuru y'urugori urugori rumeze nk'urutubitse umushatsi. Ugasanga ni ibintu byiza cyane ugasanga ni ibintu bibereye ijisho ugasanga n'abantu banonotse ugasanga kweri bameze neza cyane. Tumera nk'abagana mu mpera za kino kiganiro umutumire wacu avuga ko ugushaza kwa kino gihe gutandukanye cyane n'ukwaho hambere kandi muri byinshi. Abaho hambere bo wasanga barangwa n'ubwiza ndemanwa bagashaza bisunze imico kama y'abarundi. Ibisa n'ivyahindutse uyu munsi nk'uko n'ubu mutumire wacu abituyagira. Itandukaniro ryo gushaza kw'abaho hambere no kw'abubu mu by'ukuri itandukaniro rirahari kandi rinini kubera yuko ugushaza kw'abo hambere barangwa n'ubwiza karemano. Ubwiza karemano no kuvuga ukw'Imana ubwiza Imana yabarahaye umuntu nimba ari uw'inzobe ari uw'utubiri twompi ari uwirabura ari ufise umushatsi w'irende ari ufise umushatsi usanzwe ari ufise umushatsi ugera mu ryinyo canke ufise amasoso. Nukuri hariho itandukaniro nini. Abaho hambere nubwo bambara impuzu zigoye kuronka impuzu z'ibiti barazitondera ugasanga umukenyezi arambaye arikwije ugasanga imyisigire yiwe n'amavuta atagira kanenge n'amavuta atacahindura ku bwiza karemano. Ariko ugushaza k'uyu munsi hari n'ibyo usanga biteye isoni wanashaka. Hari n'abantu b'abategetsi abantu bize wogira ngo barazi ubwenge kandi gushaza kw'abaho hambere byari bishingiye ku mico ku karanga kacu. Abarundi kazi barangwa no kwambara bakikwiza. Uyu munsi rero ugushaza kw'abubu gutesha agaciro ya mico kama y'ikirundi. Aho hambere wamengo n'umuziro kwidiga umukenyezi riboneka ku gahinga ariko aragenda. Aho rero simvuze haruguru y'ibyo. Ariko abuyu munsi mengo nta soni bikibatera kuko nukuri hari abantu bambara impuzu ugasanga iyo kunama ngo atora ikintu hasi gakwa kubona n'icari kwambarirwa canke iyo yambariyeko. Mu gutambuka kw'abubu biratandukanye gose no gutambuka kw'abakera kuko burya n'intambuko harimo gushaza. Akenyezi bakera batambuka biyengenga bafise urupfasoni bafise ubuntu bafise ukwiyubaha bubaha nabo bariko baraca iruhande ku buryo wasanga nk'abantu b'abakenyezi ntibashobora guca hagati y'abagabo babiri basanze bahagaze nko mw'ibarabara. N'igihe baba bari ahantu habaye nk'umunsi mukuru
nyamukuru aho abagabo bicaye umukenyezi mu kuhaca yarunama za mpuzu ziwe ndende akaca zifatisha amaboko akaziyegereza nayo abubu imico barayitaye. Itandukaniro ryo gushaza kw'abakera no gushaza kw'abubu rigenda rigaragarira mu buryo bwose. Ingene bisiga ugasanga abantu bisiga ibintu nimba ari ibyo mwebwe mwita kwimonora sindabizi ko muvyita, mugabo ugasanga umuntu bwiza karemano yarabutakaje, yahora yirabura akaja kwihangira kubu w'inzobe. Muri uko kwihangira kubu w'inzobe ugasanga n'amabara yarajemwo, ugasanga iminwa yabo bamwe iratukura abandi rirabura, abandi ugasanga ingohe barazimoye. Ico ni igitutsi ku mico kama y'ikirundi, kandi bavandimwe ntivyari bikwiye yuko iterambere rituma duta umuco. Iterambere ntiryari rikwiye gutuma dutakaranga, burya igihugu gishakaje akaranga kiba gipfuye. Aho hambere umukenyezi yarangwa n'ubwiza karemano nk'uko namye ndabibabwira, wasanga amaso yiwe akanura abongeka. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango, umukobwa yabonye arakowe kare atinda usurunganwe twarukanye. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango, menya umenyere mukobwa nibanga ntuzubwira. Inshuti namwe bakunzi ba RPA, ninunga ikiganiro twari twabateguriye giciye kigarukira. Bizere ko mwahumviye ibitari bike mu bijanye no gushaza k'umukenyezi waho hambere imbere yuko haza amajambere. Mwumvise kandi ko haba mu vyambarwa, mu byo kwisiga n'ibindi byose umukenyezi yakoresha mu gushaza byakorwa ku buhinga kandi bikagira n'insiguro zitandukanye bivanye n'uwaba yabikoresheje. Ndashimiye mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Ndashimiye kandi vy'imvamutima umutumire wacu William Rukundo, umukurambere yatuyagiye ibitari bike kuvyerekeye ugushaza kw'abakenyezi baho hambere. Walter Kwizera nariko ndabashikiriza kino kiganiro, nkaba ndabikebanuye ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha. Cari ikiganiro ako hambere, imigenzo amayagwa n'imihigo yabo hambere tubiragabana ako hambere. Walter Kwizera nawe nyene arakenuye yadushikirije ikiganiro ako hambere. Ni hano duciye dusozera amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi wa kane. Nkabashimiye mwebwe mwese mwashimye kudutega abiri. Ano makuru mwayashikirijwe na jewe Emmanuel Ndayishimiye, naho ubutaha.